ashimwe. Ageze ku irembo aze kubicerezesha intambara, izo ndwara, ayo marira, ayo marushwa, habe yitaga hambaye. Ageze ku irembo aze gucerezesha haba gacerere. Yesu ashimwe. Matayo 25 dusome inkuru z'uyu mwami aje gucerezesha. Turabe ibitwerekeye. Umwigisha wacu mukuru yaratwigishije ivy'iki gihe, mumaze kuririmba, tumaze kuvuga ko byose azobicerezesha hakaba gacerere. 25 umurongo wa 6 dusome izi nkuru zo mu gicugu. Mu gicugu humvikana urwamo, nguwo umukwe nimusohoke mumusanganire. Muri ico gicugu humvikana urwamo, humvikana n'iri jambo rivuga ngo nguyu umukwe, n'irindi ritera kamo ati nimusohoke rero mumusanganire. N'amajambo yavuzwe na Yesu yigisha yishura ikibazo gihera ku gice ca 24 umurongo wa 3. Ababwiye ko ivyo gukomborwa kwa Yerusalemu no kugaruka kwiwe. Baca baramubaza bati bizoba ryari? Igice ca 24 na 25 yagikoresheje kwishura ico kibazo. Matayo niwe yavyanditse neza kuko n'amajambo y'ubuvugishwa abandi banditse muri ubu butumwa bune batashoboye kwandika gose ngo binjire cyane. Baraca akantu gatoya kamwe mu byo bashatse kwandika, ariko Matayo aravyandika rwose. Kandi iki gitabo ca Matayo ijambo nyamukuru rikigize ni inkuru y'ubu bwami turiko turaririmba twiteze. Ni inkuru y'umwami, ni inkuru y'ubwami. Niryo jambo rikuru riseguye igitabo ca Matayo. Kandi igice nyamukuru c'ico gitabo ni igice ca 13 gifise imigani ndwi y'ubwo bwami bwa Kristo. Rumva rero uyo mwami wacu turirimba arahambaye cyane kandi arakomeye. Dusomye rero ariko arigisha, bamubajije kibazo iherezo ry'ibintu rizoba ryari. Acatanga karorero k'inkumi 10 zari zirindiriye umukwe, bose bari hamwe bafise igikorwa kimwe cyo kurindira umukwe kugira ngo ashitse bamusanganire. Yesu yigisha nkuko twofati mu kwigisha dufata karorero k'imico canke imigenzo y'abanyakinama kugira ngo bagutahure neza, ubigishiriza kubyo bazi n'ibyo bamenyereye, aho bica byinjira gose. Abayuda nabo bari bafise imico yabo. Iyo umusore akoye umwigeme, nibyo bihe na Mariya na Yosefu bari barimo, bategerezwa kumara umwaka bamukoye, mugabo yitirirwa ko ari umugore canke umugeni w'abandi, mugabo akaguma kwa se umwaka wose bamuraba ingeso ziwe.
baraba ko koko arakwiye kuba umugeni gutaha muri rujya rugo na benewe bakamushima koko twomujana canke tumuhebe ingeso ziwe sinziza umwaka wose. Muri iyi minsi barongoranira kuri telefone bakafyansanya kuri telefone. Mu ibintu byarahindutse. Ubukwe nico gituma ingo nyinshi zitubakika. Ubukwe burazimvye murakomeye we kubana n'umuntu mutakuranye utazi ingeso. Abayuda bari bafise umwaka wo kumupima kuraba ko ari umwizigirwa. Hageze uyo mukwe yacagenda kumutora ashitseyo uwo mugabo yifise sebukwe erega ntihagenda umwe umuryango warakorana agakoranya inshuti n'abagenzi bakaja gutora umugeni. Bashitseyo akabategurira afise uburyo bagakubita indwi zibiri canke ukwezi ariko arabagaburira abereke ko yifise bakaguma akabagaburira bakarya kuko nabakwe. Yesu ashimwe. Ino iyo bavuye naho hari abandi basigaye bateramye barindiriye ko umugeni aza kuza bakitega bakagira iminsi mikuru. Aba bakobwa rero 10 musaza wabo yari yagiye kuzana umugeni baguma muhira baririmba ngira ngo yari korale ntumbaze mugabo y'abantu 10 bafise amatara kumbe nabo bigabuye mu bice bibiri. None rero haca haza inkuru nashaka tuvugane gusa uwo murongo wa 6 barindiriye umukwe kwazanana n'umugeni icyakoretse cyajya amatara murakizi cyane ariko hari inkuru yamanje kuza humvikana urwamo mu gicugu. Inkuru zo mu gicugu twongere tuzibukanye. Mu gicugu humvikanye urwamo rwo mu gicugu rurarika abantu rubateguza ati umukwe ari hafi kuza. Ariko kandi kugira ngo tubitahure neza iki gicugu tukigabure ijoro rirafise nk'ibice bishika kuri 4 mugabo wogomba ukabicira mu bice ushaka mugabo jerekana bicire muri 4 kandi muri ivyo bice byose birisangije. Uhereye isaha imwe ugashika saha 3 abantu baba bariko barataha umwe wese yiruka gutaha ashike muhira siko ashike muhira. Uhereye isaha 4 cyangwa 3 gushika nk'isaha 7 z'ijoro abantu baba bari mu mazu batekanye mugabo urenganye ngo rupangu kumva ko abantu bariko baravuga n'akaradiyo bamwe batarazimya. Uhereye isaha 7 gushika saa 9 habara gacerere mugabo kandi kumbura abantu bamwe bagiteramye byo sawa gato tujyama ari anga abantu ngaho batajyama baba bariko baravuga mugabo saa 9 saa 10 11 baba batanguye ariko saa 9 saa 10 haba hari ibindi bikorwa abantu baba bariko baragona bamwe bahirira abandi bariko baramena amazu abandi bariko baragira amakudeta mu gihugu. Ayo masaha afise arisangije ico gice kirisangije ibikorwa byaco. Bamwe bafatwa mu mazu y'abantu Imana idufashe mu gicugu hagati haba hariho urwamo. Yesu abigisha ico gihe rero aca arabigisha ati mu gicugu humvikana urwamo rwinshi. Mbega n'uruhe 24 ku murongo wa 14 iyo nduru rwo rwamo rwo mu gicugu turarubona. Duhere ku murongo w'indwi duhere kuri 6 muzokumva intambara
n'ibihuha by'intambara. Ibyo ni urwamo muzokumva muvyumva bivugwa mu gicugu, kuko bitazobora kubaho ariko umuheruzo butarashika. Kuko ihanga rizotera irindi hanga, n'ubwami buzotera ubundi bwami, amapfa no kunyeganyega kw'isi bizobaho henshi. Ariko ivyo byose ni itanguriro y'imibabaro yo kuramukwa, niko hano vyanditse. Niho bazobatanga muzigirizwe, bazobica kandi muzokwangwa n'amahanga yose abahora izina ryanje. Ibi byarabaye ku ntumwa. Niho benshi bizobatsitaza, bazoryarukana, bazokwankana, kandi hazokwaduka iki n'ikindi kigira kabiri. Urugwamo rwo mu gicugu ruragabuye. Hariho ubuzima bw'abantu bazoba barimwo mu buzima bw'ibihugu canke imibereho y'abantu mu bihugu, politike y'ibihugu. Kw'isi hazokumvikana intambara n'impuha z'intambara. Ibyo byose nibitegura umwuzo wa mukwe wa mwami. Muzokumva impuha z'intambara, hazobaho amapfa no kunyeganyega kw'isi, inzara, amarwara n'ibindi. Duheruka muri Covid twagira ngo turaruhutse, haza Ukraine nayo teye inzara, siko? Urwamo rwo mu gicugu. Ibyo ubu naho twumva Isirayeli na Gaza bagiranye hoyi. Ibyo byose umwami ataje ngo abicerezeshe, ntawundi ashobora kubicerezesha ngo bicereze. Kugeza ubwami bwa Kristo bugeze gute? Buganje. Kuko bitazobura kubaho, niko Bibiliya yambariye. Ibyo byose ntibizobura kubaho. Mugabo hariho umuntu anyegeye ataraseruka, yiteguye kubicerezesha byose, haba gacerere. Yesu Kristo umwami w'abami. Ubutumwa bwiza bwa Matayo bwamuvuze ko inkingi, kuko abayuda ntibemera Yesu nk'umwami. Nico gituma bavuga bati twebwe dufise umwami Kayisari, ariko Yesu Kristo n'umwami w'abami, aganza ba Kayisari na Kayisariya. Azocerezesha. Mane dufashe. Mu gicugu hagati humvikana ivy'urwamo. Ikigira kabiri kigize urwo rwamo ni inyigisho z'ibinyoma, ni buryo bw'impwemu nabwo. Iby'imibereho na politike ni urwamo rwo mu gicugu, kandi n'iby'impwemu nabyo birimwo muri urwo rwamo rwo mu gicugu. Hazokwaduka abigira bavugishwa n'Imana benshi, bazimize benshi, maze kuko ubugarariji buzogwira, urukundo rwa benshi ruzotimba. Ariko wihangana agakiza kw'iherezo ni wazokizwa. Kandi urumva mu byabe ni bwa mpwemu, abo b'ibinyoma baraheze. Murongo wa 14. Kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mu isi yose, ngo bubere ikimenyetso, kibere icabona amahanga yose, maze umuhero uzocuza. Imana ishimwe. Urwamo rwo mu gicugu rugizwe n'ibyo bintu. Mu buzima bwacu turumva urwamo n'induru y'intambara n'impuha z'intambara. Abarundi ibyo nitwo bidehako turabizi, tubihitiyemwo. Ubu naho dufise ingorane y'inzara, ibyo tubirimwo. Bakundwa, iwacu ni mwijuru, niho tureretse kumukiza gusa azova, azoca bicerezesha bigacereza. Ariko tukiri muri uyu mubiri turaniha. Turindiriye gucungurwa kw'imibiri yacu kutaraza. Umwami wacu niyaseruka, wo twiteze, uwo twizeye, ni hazobicerezesha, natwe tukaganzanya nawe tukaruhuka. Yesu ashimwe. Tukiri muri uyu mubiri bishitse, ihangane. Bibiliya ivuga ngo
uwihangana agashitsa ku iherezo niwe azokizwa. Tumenye ko bitazobura kubaho, ariko twebwe turafise ivyizigiro. Hariho uzoza kubicerezesha bicereze. Imana ishimwe. Ubutumwa bwiza bw'ubwami rero buzovugwa ku isi yose. N'ubu dusanga Paulo yarabusiguye neza igihe yatangura kuvuga ubutumwa bwiza mu cete yandikiye abaroma cyambere igice cyambere ku murongo wa 16 ngo ubutumwa bwiza ntibuntera isoni, n'ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera wese agakiza, uhereye ku muyuda ugashitsa ku mugiriki. Yesu ashimwe. Ubwo butumwa bwiza burabahora. Ubwo butumwa bwiza bukura abantu mu bwami bwa Satani bukabazana muri ubu bwami bwa Kristo kugira ngo nabo baze babutahe. Yesu niyahishurwa bahishuranwe nawe, nico gituma tukibuvuga. Mugabo hariho ingorane, hariho urwamu, abantu bumva byinshi mu matwi, hariho abatwononera ubutumwa bwiza, hariho abaza bambaye nk'intama, bambaye n'amakositime n'abakaruvati nk'aya twambaye basa na twebwe, mugabo atari bwo bonona ubutumwa bwiza. Ariko niyaza azocerezesha bose. Imana idufashe. Hari abafashe ubutumwa bwiza bakabugira nk'inyungu zabo, ntaco. Niyaza uwo mwami w'abami, uyo twiteze, uyo atabona ko uyu munsi uyagihishijwe, twebwe nawe twamukoreye tuzoca tubona koko ko yari umwami w'abami. Bibiliya irambarira. Umviriza bizoba niyaza. Umurongo 24 ku murongo wa 30. Buno ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizobonekera kwijuru. Ni amoko yose yo mu isi azoboroga, bazobona umwana w'umuntu aje mu bicu byo kwijuru, ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi. Azotuma abamarayika biwe n'ijwi rirenga y'inzamba bakoranye abatoranijwe biwe, bave mu birere bine guhera iyo ijuru ritangurira kugeza iyo rihereza. Byahishuriwe Yohana 19 ku murongo wa 11. Ivyizigiro vyacu. Mbona ijuru ryugurutse kandi mbona ifarasi y'igitare, uyivyagiye ko yitwa mwizigirwa, irindi ni munyakuri, aca imanza akarwana intambara mu bugororotsi. Inyonga ziwe n'imbeya z'umuriro, no mu mutwe yambaye igitsibo, yambaye ibitsibo byinshi, kandi afise izina ryanditswe nta urizi atari we wenyene. Yambaye impuzu zijobetswe mu maraso, kandi yitwa Jambo w'Imana. Ingabo zo mwijuru ziramukurikira, ni twebwe rero, zicaye ku mafarasi yera, zambaye impuzu nziza zera derere zitanduye. Mu kanwa kiwe havamwo inkota ikarishe, kugira ngo ayikubite amahanga. Azoyaragiza inkoni y'icuma, kandi akanishiriza ibirenge mu bwato umuvinyu w'ishavu ry'inkazi ry'Imana ishobora byose. Kandi ku mpuzu ziwe no ku bibero afise izina ryanditswe ngo umwami w'abami, uwuganza abaganza. Yesu nashimwe. Twebwe tumwizeye inzambi izovuga, turareretse kwaza, tumere nka za nkumi zitanu gusa, duterame. Ukuza kwiwe ntituzokumenya, ntikuzomenywa na bose. Inzamba y'Imana izovuga, abapfuye bamwizeye nibo ba mbere bazoyumva, ngo natwe bazoba bakiriho tuzohindurwa.
aca tujana mu kirere tumusanganirire mu kirere. Ico gihe ntazohonyoza ikirenge kw'isi, nta n'uwo uzobimenya kiretse uzoba agiye mu ijuru. Bazosigara barabaza mugabo twagiye tuza twashitseyo, baturondera batubura, bibaza ni hakenge kazoza, bati bagiye. Mane dufashe, Mane dufashe. Ico gihe nibanga ry'Imana. Bibiliya irambarira ngo uyo munsi canke isaha n'ukwezi nta numwe awuzi, ngo n'abamarayika ntibawuzi kiretse Imana yonyene. Imana yonyene. Acarahanura ngo mumere nk'abashumba barindiriye shebuja, amatara yanyu yame yaka, kugira ngo niyaramutsa mumusanganire, niyaramuka aje mu gicugu mumusanganire. Kuko hariho urwamo rwinshi, muri urwo rwamo nyene twabonye ijambo rivuga ngo nimusohoke mugire gute, mumusanganire. Azoza muri urwo rwamo nyene. Mane dufashe. Hariho itangazo twabonye amajambo atatu, humvikana igwamo, humvikana n'irindi jambo rivuga ngo umukwe nguyo, umukwe nguyo, umukwe nguyo. Litangaze rigabisha abantu. Umwami agira aze, mwama murabona bikizunguzungu, siko? Perezida atararengana haratangura abapolisi bato bato, hakongera abantu bakigiza abantu kugira ngo umwami aze, hongera hakaza imodoka yindi ukibaza ngo ni waje, abantu bagasumuruka bakurira ku biti ataraza. Mugabo kandi abari inyuma bakipanga sawa sawa bacungera umutekano. Bikizunguzungu vya mbere bikaza kibaza ngo niwe hoyo, ivyo bikarengana, ibindi bikaza bikarengana, ariko biba biriko birateguza umwuzo wandi w'umwami agira aje. Byashiriwe Yohana igice ca mbere ku murongo w'indwi. Harazanana n'ibicu, kandi ijisho ryose rizomwibonera, n'abamucumise bazomubona, kandi amoko yose yo mw'isi azoborogeshwa nawe. Niko biri. Amen. Niri tangazo ryabonetse mu gicugu, nguyu mukwe, nguyu mukwe, nguyu mukwe, nguyu mukwe. Shengero harazanana n'ibicu, muragabe, kuko nta saha yavuze, ariko yaravuze ibimenyetso bikizunguzungu biriko biravuga inzara, intambara, ugwango, abantu kutagirwa inama. Paulo yabwiye Timoteyo ati mu gihe cy'iherezo hazoba ibintu byinshi. Usome mu gice ca mbere mu gice ca kane ku murongo wa mbere. Bazobabuza ibi n'ibi, hazobaho inyigisho zizimiza, hazobaho intagondwa, bana batumvira abavyeyi babo, ugwamo rwo mu gicugu, kandi ibyo bihe ntawe uzobizimya kuretse umwami aje akabicerezesha gusa. Twumvise ko azobicerezesha, ndaza kurangiriza muri uko kubicerezesha. Hanyuma rero mu gicugu haca haza itangazo rivuga ngo nimusohoke mumusanganire. Niryo tangazo turindiriye umwanya wari we wese twame dutega amatwi, kuko bikizunguzungu biramaze guca kubibarabara bitubwira ko umwami ari hafi. Umwami ari hafi. Ivyavuzwe byose biranga umwuzo w'uwo mwami biratwemeza ko ari hafi. Nijyari rero twavuze ngo Bibiliya yatubwiye ngo amanukana n'ingabo ziwe, nazo nyene zishagishije ukwera, zambaye imyambaro yera itagira gatosi, yahinguwe neza. Inzambi ivuze ishengero rizoduzwa mu kirere, habeho kwambikwa ibikorwa byacu bisuzumwe. Umuntu wese ivyo yakoze yakiri muri uyu mubiri, byaba byiza
byaba bijya ku munzani. Bibiliya irambarira ngo bizosuzumwa n'umuriro. Twasomye mu kanwa ka Kristo ko hazovamo umuriro uzosuzuma ibikorwa byacu twebwe abakijijwe turi imbere ya Kristo. Icyo ni igikorwa cy'abakijijwe. Ibikorwa byacu nibyo bizoduha kwambara. Ibi turiko turakora, aya mafaranga yacu twubakishije isengero, aya mafaranga yacu turiko turatanga ku ntahangwa, ibigira 10 byacu twatanze, nimba tabitanze n'umutima wose, igikorwa cy'umuntu wese yakoze kizoja ku munzane gisuzumwe. Usomye igice cya 25, Yesu mu kwishura cya kibazo yarashizemo ibi bikorwa, agereranya n'umudandaza yatanze taranto aza gucuruza. Umuntu yazinyishu zuwa nyuma yishuye, uwahawe 5 ko yishuye, mwebwe sindabigisha cyane murabizi. Uwa kabiri ivyo yishuye, uwa gatatu nivyo yishuye, narinzi kuri ngare. Umuntu atakoze niwe abo bantu b'ibiganda nibabonona no mwishengero. Abakora nta ngorane bafise, ingorane zifite abadakora, nibo bamane ibibazo. Baraturira amahera yacu, ho batubwiriye ibi nawe ntakora, ho batubwiriye ibi byose, baraturemereza ibyo byose. Igikorwa cy'umuntu wese kizogerwa ico kirimwo, kizoshirwa ku munzani. Abo bantu bavuga ibyo rega bari mu ishengero turicaranye naho muricaranye. Urumviriza ugwamo rwo mu gicugu, ntibingize mw'ivyo bintu wari uhagaze neza, wohomba. Mwiyubare, Bibiliya ivuga ngo uhagaze yiyubare ntagire gute? Ntagwe. Kandi Bibiliya mu Bagalatiya 6 havuga ngo mbere n'igihe ujya guhanura mugenza wawe uvugana na mugenza wawe wiyubare ntugwe mu nyosha kosha wotakaza. Mane dufashe. Hanyuma rero ibikorwa byacu bisuzumwe. Uwe ibikorwa byiwe bibaye vyiza bizoca bisugurwa neza, bizoba bikuwe kw'inkamba, bimeze nk'izahabu iramura, bihingurwe mu mwambaro wera, ace yambara, akwigwe ngo injira mu bukwe, injira mu munezero wa shobuja, wizigiwe kuri bito, none injira mu munezero wa shobuja. Ace yinjira mara imyaka 3 n'igice muri uwo munezero wa shebuja. Ibyo twahombye tutanezerewe ngaha ku isi na twebwe tumanze amanza tunezereze. Yesu ashimwe. None twahebye umunezero wo kwisi, twohebe kunyene twogenda kunyene. Arabizi ko twabihevye, arabizi ko twiyimye imibiri yacu tukayima. Pawulo avuga ngo nkubitana ibifunsi, umubiri wanje nkawuhindura umuja. Arazi ko imibiri yacu twayihinduye imija, arazi kutemeye gutibanga, arabizi. Urafise imyaka 3 n'igice yo kujya umunezero wa shobuja. Yesu ashimwe mu bwami bwo mu ijuru. Hanyuma ivyo biheze naha twasomye mu gice cy'icenda cya 19, azocamanukana n'ingabo, ingabo ziwe nizihe? Naba bagwana intambara ku isi bakanesha. Ni wewe na jewe igihe twinjira mu magerageza tukayanesha, turi ingabo za Kristo, tuba tunesheje ku bwa Kristo, turi ingabo za Kristo ku isi. Nta kindi gisirikare Yesu afise atari wewe na jewe. Iyo uneshejwe ubu utetereje Kristo. Mane dufashe tukwane intambara niza rero ntituneshwe. Menya neza ko ubumaramaje shobuja iyo winjiye mu igeragezwa likakuniga ukagwa, n'umubabaro munini mu ijuru, kuko bubaye umusoda arashwe. Tuba duhomvye, Yesu abahomvye umusirikare. Tuzomanukana nawe mu bicu. Nibihe bizoba biriko birakogwa, Bibiliya yavuze ngo bazoborogeshwa nawe. Bazotangara nabahe? Abazoba basigaye ku isi, babandi batumviye ubutumwa bwiza, bazoba bafise ivyago. Usomye mu byahishuriwe Yohana igice cya 15 n'icya 16. Hariho ibikombe ndwi vy'ivyago bizoba biriko birakora ku isi muri iyo myaka ndwi. Agatikizo amahanga azokwikoranya kugira ngo agwanye abantu b'Imana, erega azokwihanga ngo agwanye na Kristo ubwami bwiwe.
Bibiliya ivuga ngo nihazoca hagarara amanuke mu bicu, amanuke kuri wa musozi, ijisho ryose rizomwibonera, niho bazoca bamwemera ko ari umwami. Amazina yiwe twayasomye, ni mwizigirwa, munyakuri, umwami aganza abandi bami. Yesu ashimwe. Muri ubu butumwa bune rero Matayo acaramwandika nk'umwami. Ikigwa gikuru kiri muri kino gitabo cya Matayo ni Kristo umwami. N'uyo mwami twiteze, kubera iki yatanguye nico gitabo gitangura isezerano risha. Abayuda ntibemera Kristo ko ari umwami, yarafite igikorwa cyo kubumvisha ko ari umwami. Yesu ashimwe. Azoza rero ibibazo abicerezeshe abatamwizeye, naha rero bazoca baborogeshwa nawe, babonye uko ameze, babonye uko asa, babonye ingabo ziwe zimukikije, babonye ajya ku ifarasi y'igitare nk'umwami koko. Bace baborogeshwa nawe, twishe umwami wacu, twabambye umwami wacu. Bace bamwizera, bace bamwemera ko ari umwami. No munsi turavuga ubutumwa abantu bakirengagiza, ariko vyiza wo kwakira ubu butumwa bwiza ukinjira mu bwami bwa Kristo hakiri kare, kuko abazoba basigaye mu isi nta kindi bazoba basigayemwo atari ukuryanya isi y'amenyo. Bibiliya ivuga ngo mu gice cya 16 vyahishuriwe Yohana ku murongo wa 10 ngo amenye icya gatanu, isi akimena kuri ubwo bwami bw'ico gikoko, hanyuma hacura umwijima, habaho umubabaro, abantu batangura kurya indimi zabo bazihekenya, bahekenya bonye n'indimi zabo birya, ngo ibisebe vy'ivyo n'umubabaro bafise bibatera no kutubaha Imana, batuka Imana. Mane dufashe. Nibizoba ibyago bisanzwe rero, turiko turabisigura kugira ngo abantu bihane. Umengo turiko turavuga ntituri kwigisha nk'abarimu bigisha ku mashuri ngo tuzobaha amanota. Oya, tubigisha kugira ngo muhungu burake bugira buze. Inyuma y'ivyo hariho uwundi munsi wuhoraho, nawo uzoba utaraza, abapfuye bose bazozuka, imanza zikacibwa, ibiyaga bikagaruka nabo vyamize, imva zikuguruka, abantu bakazuka bakaja imbere y'intebe y'Imana, nayo umuhero wa byose uzocushika. Imana dufashe. Gikuru rero gituma twigisha ibi no kugira ngo tumenye ivyizigiro vyacu aho biri. Bakundwa, tugerageze, mwisi turi n'amarushwa, hariho urwamo mu gicugu, niko bimeze, ariko nukuraba urwo rwamo, muri urwo rwamo nyene harimwo ijwi rivuga ngo nguyu mukwe ni mu musanganire. Mane dufashe. Twumva vyinshi. Yesu yarasobanuye cyane muri bijya bice bivuga ivy'ubwami bwiwe no kuhona kwa Yerusalemu. Yishura kijya kibaza bigishwa bamubajije biherereye, yarageze kucishura cyane. Matayo yaracandika neza, aragerageza kukigabura mu bice. Yesu aratanga n'uburorero bwinshi n'imigani myinshi ijanye n'iyo nyishu kugira ngo abantu babitahure. Bitaraba, hari vyamaze kuba, hari ivyo twiteze. Gikuru twebwe turonderwa ko nikihe? Icete Paulo yandikiye Abaroma 13 ku murongo wa 11. Okay. 13 ku murongo wa 11. Ico tugombwa ko niki? Nuko mwame mugenza mutyo, kuko muzi iminsi yuko igihe gishitse cyo kwikangura. None hagakiza kacu karatwegereye kurusha igihe twizereye. Ijoro rirakuze, bugira buce,
nuko twiyambura ibikorwa by'umuzimagiza twambare ibirwanishwa by'umuco tugendane ingeso nziza nk'abagenda ku murango tutadandahirwa tutaboregwa tudasambana tudakora iby'isoni nke tudatongana tutagira ishari ariko mwambara umwami Yesu Kristo kandi ntimubabare iby'umubiri ngo mukore ibyo wifuza. Imana idufashe cyane. Nibi twebwe dusabwa. Yesu mu kurangiza yarababwiye ngo mwame mugavye kuko uyo munsi n'isaha ntawuzi muzokumva gusa bababwira ngo ari hariya Kristo ari hariya abantu bafise ugwamo mu matwi. Tekana bakristo nimutekane, nimba muri Kristo Yesu nimutekane, agakiza nako nyene. Reka kurondera Yesu wundi, reka kurondera ubundi bubasha bundi. Ububasha bwacu buri muri Kristo Yesu gusa, inkomezi zacu ziri muri Kristo Yesu gusa, intsinzi yacu iri muri Kristo Yesu gusa. Nta handi, nta n'ubuhinga twokoresha, nta nakanga na gute twokwiyongera kugira ngo tuneshe. Yesu atwiteze ko tunesha, tuneshereza muri we. Yandikira abanyefeso 6 ku murongo wa 10, muremesherezwe mu mwami wacu no mu bushobozi bwiwe gusa, naho gusa turemesherezwa. Imana ishimwe. None kufise Yesu emwe uzokemara n'amaguru nanogomba iki? Bibiliya ivuga ngo nimwaheza kwambara, Paulo ariko arigisha ibyo bigwanishwa, ngo nimwaheza kwambara ibyo migwanishwa mushikame, mureme, muhagarare, mushinge imizi, mumere nk'abashumba barindiriye shebuja kugira ngo niyaza haba mu gicugu haba ku murango akadodora mugire gute mumwugururire. Hahigwa uwo mushumba wa shebuja azoza agasanga akora atyo. Imana idufashe. Nibyo byizigira byacu rero bakundwa. Ko tumuziga kw'ivyo, ko dufise ibyo byizigira byo kugaruka kwa Yesu, kandi ko hariho uguhona ku batamwumviye, kandi ko hari igihe azogaragara akaboneka nk'umwami w'ubushobozi. Amahanga yose azoba yikoranije kugwanya abana b'Imana. Bibiliya yavuze ngo azobagwanisha impwemu gusa ivuye mu kanwa kiwe, bose bacike ibiziga. Bibiliya iravuga ngo hazoba umunsi mukuru, iminsi mikuru ibiri. Iminsi mikuru kubakiriye Yesu, abazoba baganzanya na Yesu, n'umunsi mukuru w'ibisiga kuko bizoba bironse imboga. Hazobaho imivyimya, ibisiga bizogira iminsi mikuru y'inyama kuko abantu bose, amahanga yose yazoba yiteguye kugwanya Kristo, azoyahonyesha impwemu yivuye mu kanwa kiwe, bose bacika imihindigiti. Ibisiga bironka inyama, bigira umunsi mukuru navyo. Yesu ashimwe cyane. Tunamika amaso yacu hanyuma wibaze umugabane urimwo. Hariho umubabaro, hariho ibikombe bishika kuri 7 bizomenwa ku isi, ishengero rya Kristo riri mu ijuru ku bantu batamwizeye. Vy'ivyago bikomeye sinashatse kubisoma nabe kubuyuto kubyirabira, ariko hariho ubuhungiro. Winjiye mu bwami bwa Kristo uzoba amahoro. Ninda shaka kwinjira mu bwami bwa Kristo turamuhaye kaze. Ninda yaba yarabuhonyaje mu kirenge hanyuma akabuvamwo, nawe turamuhaye kaze yongere yiyutuze na Kristo. Naho gusa hari ubuhungiro, nta handi hari ubuhungiro. Uyu munsi icyaha kiraryoha, ariko hari umunsi Bibiliya imbarira aho ico gikoko kizofatwa kakiboha, n'abamukurikiye bakizera iby'ico gikoko, bakizera ibyo yamuvugishwa b'ibinyoma, bose bazojana nawe
akababohera mu itanura ry'umuriro bakabohwa. Hari imyaka 1000 yo kubohwa babohanywe nabo. Aho Satani azoba atarabohwa, ariko umuvugishwa w'ibinyoma n'icyo gikoko Yesu azomanza kubaboha. Hariho uburyo bwo guhunga, nukwinjira mu bwami bwa Kristo gusa. Impore yacu, ubuzima bwacu, usalama wa kila raia ni kuingia katika ufalme wa Kristo peke yake. Ni hapo tu usalama wetu. Nguyu mukwe araje ni mumusanganire, tuikimbie hasira ya Kristo, mwinjire mu bwami bwa Kristo, muhunge ubwo burake n'iryo shavu. Tumvise ko azoganisha ibirenge, akaganisha ishavu ry'Imana, azobazanya ishavu ry'Imana. Uwo munsi ntazobazanya imbabazi. Uyu munsi tucavuga imbabazi, uyu munsi acari ku ntebe y'imbabazi, acinginga abantu binjire mu bwami bwiwe. Ariko ico gihe imbabazi zizoba zashize, azobazananya uburake kugira ngo ahana abanyakibi. Hunga uburake buzoza, tuvuga ubutumwa kugira ngo uhunge. Hungira muri Kristo Yesu winjire. Mana igufashe. Turaguhaye kaze, turaguhaye kaze, turacakurindira yuze. Hunga uburake bugiye kuza, winjire mu bwami bwa Kristo Yesu. Naho honyene hari ubuhungiro. Nibaza ko abateguwe na Kristo naba kwakira ubu bwami kuri uno munsi no kwinjira. Dusabe umubwiriza wacu abasengera Imana. Kaze. Uhoraho Mana Data wa twese uri mu ijuru, ngaba abantu bawe baje hano imbere yawe kugira ngo bahunge uburake buzoza kuri aba bantu batumviye Imana, kuri aba bantu batumviye ukuri, kuri aba bantu batumviye amabwirizwa yawe. Haleluya, haleluya. Ngaba abantu bahunze urwamo rw'iyisi. Haleluya, haleluya. Ubagirire imbabazi, ubaharire, ibyaha byabo bihanagurwe, ibyaha byabo bikurweho, ibihe byo guhembuka bize bivuye mu ijuru. Aba bantu bawe bumva amahoro, ubagirire imbabazi nyakubahwa, ubaharire. Aba bapfukamye hano, bari hariya Mwami, bari kure yawe, ubagirire imbabazi, ubagirire ikigongwe. Amaraso ya Yesu umwagazi w'intama w'Imana abeze, abuhagire, abakure ku ibyo bagabitanije, ubakure kwa gasembwa, ubandike mu gitabo cy'ubugingo, ubandike mu gitabo cy'abariho. Yesu we, Yesu we, Yesu Munyanazareti, Yesu umwagazi w'intama w'Imana, ubagirire imbabazi, ubaharire, ibyaha byabo nibihanagurwe, ibihe byo guhembuka bize bivuye mu ijuru, baheze bumva amahoro. Haleluya. Amahoro ava ku Mana, amahoro atangwa na Yesu Kristo, amahoro yo mu mutima. Ubagirire ikigongwe, ubaharire, ubeze, ubuhagire rwose. Nuko Mana urakoze kubagiriye imbabazi, urakoze kubagiriye ikigongwe, ubandike mu gitabo cy'ubugingo. Turabigushimiye mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen. Umuntu mushasha ari hakiza, ashira ukuboko hejuru kugira ngo abakozi b'Imana bamushikire. Umuntu yaje uyu munsi, ashira ukuboko hejuru kugira ngo agende abonanye n'umukozi w'Imana. Umuntu yaje uyu munsi, ashira ikiganza ciwe hejuru. Hariya ndamubona yamanitse hariya. Uwundi yaje uyu munsi, ashira ikiganza ciwe hejuru kuko ntiyogenda atabonanye n'abakozi b'Imana. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Ubundi yumva umukozi w'Imana bobonana,
ashira ikiganza ciwe hejuru ati ndagomba kubonana n'umukozi w'Imana. Reka dusengera abagwaye muhaguruke muhagararaho muri. Yesu arakiza, Yesu arabohora, Yesu aramugurura, Yesu akiza ingwara, Yesu akiza ubumuga bwose, Yesu arabohora, akiza abananiwe n'abaremerewe akabaruhura. None rero umuntu wese yumva ko agwaye ahaguruka ahagarara ahari. N'abariya bari muhira, n'abariya bari kwa muganga, n'abariya bari hirya no hino, Yesu arabakiza. Reka dusabe uyu mukozi w'Imana asengera abagwaye. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagukengurukiye cyane mwizigirwa, mwami wacu twizeye. Twarumvise amajambo yawe turakwizera, kandi twarabonye ijambo ryawe kurirungitse gukora rikora cyo waritumye gukora. Mana yacu turi vyabona by'ibikorwa byawe, mu izina rya Yesu Kristo turahagaze imbere yawe. Turabakozi bawe mwami wizigiye, uraduha ubushobozi, uratubwira ngo muzorambika ibiganza byanyu ku barwaye bakire, naho muzoje ikintu cica naco kizobagira. Mana yacu waduhaye ububasha ku ndwara, ku bibazo, kugira ngo abantu bumvise ubutumwa bwiza boye kuba imbohe y'imibiri yabo canke izingorane zibafata mu mibiri yabo, ahubwo baronka umwidegemvyo babohoke rwose. Wababwira ngo genda urakize rwose. Mu izina rya Yesu Kristo turasengeye abantu bakwizeye Mana, ubimenyesha ubiseruzi bitangaza n'ibimenyetso. Jambo ryawe rigira ububasha n'ubushobozi nk'uko ryagize muri Efeso. Ba Pawulo bahashitse, abapfumu barihana, ibitangaza biraboneka, bantu barabohoka, barazana ibintu byabo, bintu by'igiciro kinini. Mu izina rya Yesu Kristo abantu baramuguruka, baratambuka ku maguru yabo, barabatangaza ibirarusha bigirwamana bari bizeye. Muri kino gitondo mu izina rya Yesu turasenze Mana, nta kindi waduhaye, watubwiye ngo tuvuge mu izina ryawe, natwe tuvuze mu izina ryawe. Dutegetse uburibwe bwose, dutegetse indwara, dutegetse malariya, dutegetse indwara z'uburyo bwose mu izina rya Yesu. Cerezesha habagacerere, uri umwami wacu mwami. Muri ubu buryo nyene turasenza Imana kuko userukira muri twebwe, natwe turatuye kuri izi ndwara. Mwandwara muri aba bantu, cereza mubavye mwatacho mugize mu izina rya Yesu Kristo. Babantu babohoke babe bazima, batahe biterera hejuru. Yesu urakoze, wavuze yuko uzobana natwe kugeza ku mpera y'isi. Turagushimiye kubikoze, turagushimiye ku munezero utanze kuri aba bantu. Ubongera ivyizigiro byo kwizera Imana. Amahoro ya Kristo Yesu ajane nabo. Uko niko tubasengeye twizeye Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Mwizere ko Yesu abagiriye imbabazi, kandi mwizere ko mukiza ingwara. Imana iduhezagirane twese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo.